Metropolitano. Ino match ya Girona bigaragara ko ari match novuga ngo isanzwe ariyo mu gisagara kimwe zo nabera ku kibuga ca Municipale Montilivi aho kibuga novuga ngo ca Girona. Bigaragara ko batazi guhura kenshi cyane ariko inkino zo guhura equipe yitwa FC Barcelona gutsinda inkino 13 banganya mu kabiri equipe ya Girona iza gutsinda inkino kuri 3 ni Barcelona ukina no rukino tagira izo ni inkino za hafi ariko za hafi kuko Girona imaze igihe kirekire muri La Liga za hafi izo za hafi za hafi kuko izo za hafi hariya cyane muri za hafi ni zitatu za Girona kuko uravye mu rukino runaheruka Barcelona yatsinze equipe ya Girona tsindo shika kuri 2-1 hari 2025 tsindo byatsinzwe na Pedri Gonzalez na Ronald Araujo rero badakose guhura amakipe babiri witwa Barcelona dafise witwa Rashford dafise Pedri Gonzalez dafise Rafinha dafise Chris dafise Rafinha yagarutse inde Rafinha ngazo yagarutse Rafinha makwa mbere uraraba neza ngazo yagarutse wize ka turindire kwambere ashobora kuzoba yaje uzotora ni Pedri Gonzalez ni Pedri azote kona na Rashford nubo bare gusagiza kwambere Rafinha ashobora kuzoba yagarutse ariko ntibamenyekana neza ko turindire ugati umuntu avuga ati ashobora ashobora kuboneka cyane ntaboneka ino match rero yoyo John taze gufise izina rikomeye cyane rya Porto hari musatirizi abadafise n'witwa Alexis Moreno abadafise na Ter Stegen we yaragize imvune turavyibuka abadafise n'izina rya Van de Beek Nuno Giovanni Kroos iyoyo inyuma gutsindwa na kipe ya Atletico Madrid basoka bari ko kajyo gushobora kuba iziga kusama amakosa yakoze gatsinda Girona ko tubona kuri derby yari Catalonia mu gisagara ci Barcelona muri n'urugero ntibangana na gato ni Girona of course ni equipe de Madrid amakale barazakika bazakerekana kari kakomeye tanakomeye mwibuke ko ari derby ikaza kugora cyane ko mu gisagara ca Barcelona ni equipe ya Girona nayo bishobora ati mu byukuri reka tugaragariza imbere y'abakunzi b'umugwi wacu yuko turi equipe nziza ikaza gatangaza equipe ya Barcelona mu buryo bw'imikino ikaza kuyimpoza je nziza ikabagora ariko mu buryo bw'urugero ntibangana gutsindwa na equipe ya Atletico bitigo bine kusa nisigura ko Barca yabaye mbi completement kandi bisigura ko Barca yabaye club dashaka kuza kwika matengero igaruka itsinze urwo rukino jema amaparere kuri Girona ni imwe mu magwi mu byukuri uravye kuri capacité ugika performing mwino myaka no mugabo bita umumenyereza mwitani Michel umumenyereza equipe ya Girona yaragize Girona nziza cyane ijya muri big four mu club ikaragura cyane wanashaka imigwi yo mu gihugu cya Espagne tsinze Xavier na ndeze match harere turi bitego bine umunani Prito kuri bine Reje mbona amapare ugiye kuraba kuri Girona ukara Barcelona kuri performance usibye ko itakaje urukino rwa mbere imbere ya equipe ya ATM muri mugwi ATM umutsinda ibitego bigira kuri 4-5 birenga ko ni club isakinyi badasanzwe Reje mbona kuri Girona sije ko na Girona itsinda Barcelona nafite mbona pe ariko bizo depend n'icyo kwita mentality y'abakinyi ba Barcelona begiriza bazoga ifite mu mutwe urukino rwa Atletico cyangwa bazo ko bari focalize ku cyo no kwita ino La Liga yari kursi dasanzwe kursi zo bikomeye cyane igihe umukwe wazo bamaze kwakina squat yatsinze ni Barcelona kuri pressure yongereye ko zo bamaze bakwa Barcelona Real Madrid imbere yabo Ireje mbona amaparari urukino kuri Barcelona iri favori cyane kandi imeta kurutsinda gusumba equipe ya Girona ico novuga kuri zino nkino canke kuri runo rukino ruzohoze n'imigwi igera kuri 2 umugwi wa Girona canke FC Barcelona umugwi wa Girona na FC Barcelona n'urukino rwa mari derby bihe byose ubundi derby ya mari derby nitsinda umeze neza muri saison nitsinda ubahagaze neza muri uwo mwanya ahubwo derby tsinda uwateguye neza urukino rero bivuze ko icyo cyose gishobora kugaragara muri rukino yaba Girona ashobora gutsinda FC Barcelona kanatsinda izo biri no muhira yaba FC Barcelona ashobora gutsinda Girona byose birashoboka je sino shingira rengo FC Barcelona ngo afite cyane menshi cyane gusumba ngo Girona yo bifise kuko kanatsinda ngerageje no kugaruka nkisunga mu nkino zitaruziho kubahoza burya na Girona irahagaze Heski n'ubwoga ko kanaraba FC Barcelona buryo yatsinze mu Girona yayitsinze mu buryo bumeze gute ucongera urara FC Barcelona imeze uno munsi ni wa mugwi baza bagatanga ivyo bagomvye bagakina ivyo bagomvye ngo motive ngo yafise Pedri na Rafinha umva ko gutsindwa ari ikintu gisanzwe ngo kwa batari bafise banaka jemba mona rero runo rukino n'urukino FC Barcelona ya Samara bararutakaza kandi n'urukino rutegeze kuzogora no mugwi FC Barcelona ubwa mbere na mbere reka nongere ngaruke no ku nkino zero kubahuza ziga kuri 5 muri saison 2023-2024 FC Barcelona menyuza na Xavi Hernandez Girona yatsinze FC Barcelona aller retour ego ibitsindo bine umva ibitsindo ari gutsinda bisanzwe n'ibitsindo byagegwaga muri urwo rukino n'insinzi ibyo bitsindo Girona ari nziza cyane kiriya gihe yari itebwoba gusuma Barcelona ariko kandi Barcelona yari nziza dushingiye ku mumenyezi wundi abakinyi bari bahari
mbe barafinya ntibari bahari no musi tubona ko ari beza urugero rwari rubi barondoski ntibari bahari uriko uranyumva Girona itsinda FC Barcelona are retour ibitsindo bine kuri bibiri ani saison 2023-2024 tuze kuri saison 2024-2025 Barcelona yatsinze Girona raba Girona rimeze gute yari nambi kandi cyane bishoboka kuko abakiyi bose bari beza batumye Girona iba nziza muri saison 2023-2024 bari basohotse umugwi baragurishijwe baragenda FC Barcelona urukino rw'ibanze yatsinze 4 kuri kimwe Girona Barcelona urukino rwo gusubiriza itsinda kandi 4 kuri kimwe ni zimwe mu migwi zikunda kutwereka yuko batsindana ibitsindo bibangabanganywe kandi biragoye ko utsinda mugenzi wawe ku busa kandi na nuno munsi ya defense ya FC Barcelona tuzi yankesa ukuraho FC Barcelona ifite amahirwe cyane yo kubona mu igisi Girona ifite amahirwe menshi cyane yo kubona mu igitsindo mu FC Barcelona uraba kurukira muri saison 2025-2026 bakinye rero FC Barcelona atsinze 2 kuri kimwe bavye bibiri babitsinze gute n'igitsindo kimwe bakironse ku kanyuma baje kugisindirwa na Ronaldo Araujo eske Rwanda sesio yarari Rafinha wenyine umego niho yari atarahare muri urwo rukino hagu umego nafinya niho yarari ntiyakinye uriko uranyumva nurukino ubona ko FC Barcelona yatsinze Girona ishragorinze bimwe cyane bikomeye bishoboka kandi ni Girona yatanguye kubona igitsindo mu izamu rya FC Barcelona kuko uravye nurukino igitsindo ca mbere oya ni Barcelona yatanguye gutsinda simpave mbesha abantu ni Pedro Gonzalez ase igitsindo ku munota wa 13 kuri assist nziza cyane yarahawe na Lamine Yamal ariko Girona iza kugigombora ku munota wa 20 biboneka ko rero Girona kubona izamu cyangwa gusatura FC Barcelona uravye n'ukuntu yagomba ico gitsindo mu minota itari myinshi cyane mu minota wa 13 minota ndwi yonyene iza kubi ihagije kugira ngo Girona ibone kugomba ico gitsindo byari ibintu ubona yuko bishobokera Girona gutsinda FC Barcelona umwanya n'umwanya bishoboka kandi FC Barcelona yarasatiriwe vyiza cyane bishoboka iribura mu kibuga ariko mu nyuma baza gutombora kugira amahirwe Ronaldo Araujo arinjira akinishwa kuri nimero 9 nagorokino yakinishijwe kuri nimero 9 aza kubona ico gitsindo uri assist yahawe na Frank de Jong binyereka iki rero FC Barcelona ntitaye ku kuri hagaze no munsi ni FC Barcelona ihuzagirika kanatsinda rero na mwarigira FC Rafinha na Pedro Gonzalez ucuta ko na ya Girona ukuntu mu nkino zikunze kubahuza no migwi yose igera kuri 2 yaba Girona irafise ubushobozi bwo gutsinda Barcelona canke Barcelona igatsinda Girona rero sino uvuga ngo namahirwe menshi cyane ngo no hangwa ngo FC Barcelona nk'ibice 90 kwijana byo gutsinda Girona kanatsinda ni na derby ibisanzwe nakomeye ni Girona izo biri no muhira no vuga ati rero buri kimwe cyose cyashobora gushoka muri no rukino FC Barcelona itabigiye iri magabo yashobora gutakaza no rukino kandi FC Barcelona ubwo izotsinda Girona izotsinda bigoye cyane bishoboka muri current situation y'imigwi igera kuri 2 ibayeho mu buryo butandukanye mu buryo bwa resultat iyi Girona tuko tubona ko umwaka se Girona twanye ku mwaka wize iyi Girona tsinze za Villarreal ndetse Girona tuko turabona butuvugana gombo shingiye no kuri no mwaka rukino rwaheruka byagenze gute yari fise club FC Barcelona tsinze bigenze gute ivyo ni bisanzwe iyo ni yahaswe ivyo ni bisanzwe muri football birashika nta club iracha gutsindwa isaragurinze oya nivyo urabiraba birashika nivyo urabiraba ariko ndiko ndaraba kandi utibagira ko ni nari derby iyo ni match ale utibagira ko ni ari derby ndiko nanaliza match retour rero shisha ko analiza ngo match ngo byagenze gute ni football sivyo muri kanti oya ariko urisunga urisunga ivyo yatanze n'ukuntu isanzwe ihagaze no mu brad akahise kature ko equipe Atletico ari imbere ya Barcelona akahise karakora ariko ariko kenshi karakora nakumuzi ujya kwiswitego bine brad raba situation kandi situation mbega izino club zibiri ubutuvuga ko zitwara gute mu gihe bwa performance mbega ni yenzi za gusumba yindi ukacongera ko na derby bibuzikire makino gihe sivyo ino Barcelona mu byukuri iyi Girona Messi Zami ndabagena kuri classe mania kangahe Girona karabaye ni ya nyuma hari Girona karabaye mbindabere neza kuri classe ni ya nyuma Girona ni ya nyuma ni ya 20 yego iyi club ndakubwira ko ku mwaka avala Nepas yaba yakane muri champion yego ariko sizikurikira iza kuba mu club bona ko karagwana kudakoroka ariko ubu ni ya 20 eko derby ya derby kana club akoroka ama club agorana cyane kandi ama equipe bazinanye ariko hari ikintu cyo gufatira kuvuga ngo ina club mu byukuri ifise ubushobozi bwo gutsinda no mu kwera ko yitwara mu buryo mezuko no erega niyo derby rakino ko club iri muri form sivyo equipe Espagnole Barcelona twara bivuga cyane kuvuga ngo ina club ireza gura Barcelona kwera ko club Espagnole Barcelona yari yakatante muri La Liga ni nziza mu buryo bwa performance ni nziza mu buryo ikiritwa muri champion ukavuga ati mu byukuri no Barcelona kugugwa cyane equipe Espagnole ariko mu byukuri eko reka tuvuga derby ni derby ariko Espanyol iyi equipe ya Girona nayo muri performance imeze gutebekera zami none Espanyol Barcelona na FC Barcelona omedi match yabaye nde ayo munyegori none ivyo si bimwe bigaragaza yuko FC Barcelona yari yaremerewe nariko nagusiguriye kinakubwiye ngo equipe ya Espanyol Barcelona
vyaragira ko izogora Barcelona kuko no muri championa ihagaze neza ikiperforminga neza iyi equipe ko ni nziza mu buryo bwa muri championa ni na nziza mu buryo bw'iki nako plutôt ni nziza mu buryo bwariza muri championa kandi ibiza gukomeza urukino kubera ko no ari derby ariko tuvuna Girona muri championa nimbi igisa kirivugira n'igiki ni derby mbega kugira ngo iyi derby nayo ikine ubushobozi burahari none reka tuvuga ngo derby kuvuga ngo ni derby gusa hari nubwo ubushobozi bwa club ino club mu by'ukuri hari ubushobozi bwo ishokoza kwempoza imbere ya Barcelona jebona amapare kesa ko kidepana n'icyo no kwita mentality y'abakinyi ba Barcelona mbe mu by'ukuri so kwameze gute mentality baza ko gifise intsinzwe ya Atletico rego shobwe na mu rukino bagifise byani bya Atletico baza gakubitswe birashoka mu mupira w'amaguru akidashoboka hako je amapane ngiye kuri Barcelona equipe ya Girona ukaraba equipe zimezemwo mbona Girona equipe ya Suima cyane mu buryo budasanzwe cyane kandi cyane kuko imaze kuba uri club mu myaka 3 uvuye kwenda cya kane ikibanza cy'umunani hama ikibanza cya nyuma brata iyo ni shit idasanzwe ni shit iteye ubwoba kandi amakrebe amaze kuba yitahura atashobora gukora konye Girona iri mu migwi ya ni groupe City ego mbigira cyane ngo equipe Girona yige ntiyapfa mwe cyarimo nabonye abakinyi benshi bakomeye ikibagurisha bakaje muri equipe Man City nk'indi migwi rega ubu unuze ubu boss wa City no mu boss wa Girona akaba equipe agama yikorore pe ubu boss wa City no mu boss wa Girona kuma kwezi yagurije abakinyi benshi afara ne pass yagurije abakinyi benshi babaho benshi Girona na Manchester City ni equipe z'umuntu umwe imeze nka Nottingham Forest na Olympiacos Nottingham Forest ifise mu boss twamari bani na kisi afise na Nottingham Forest kujya kwa Chelsea ifise na Strasbourg mu France Todi Boy nabonye bakinyi benshi ba Chelsea bibere mu France kwa Strasbourg sinabonye no muhungu bita Enciso ari muri equipe ya Strasbourg mu France kandi umukinyi wa Chelsea yego je no gatira ibintu byo kwigira 20 ko je mu nama pari babasiri favori ariko surprise mazabaye kuko uravye mwari mbese bita Girona mu byukuri ntameze neza butuvugana ari mu rugero rubi kandi rubi cyane nuko bimeze ivya